Igenekerezo rya 9 Kigarama uko umwaka utashe ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire. Twashoboye kuganira n'abenegihugu bamwe bamwe mu gisagara ca Bujumbura, baratubwira ico batahura iyo bavuze igiturire. Kubwanje iyo bambwiye igituriro numvamwo igifukamunwa canke nkumvamwo kureka kuvuga ukuri kandi wari ukuzi, nkumvamwo kandi no gukora inabi kandi wari gukora ineza kubera igiturire. Rero igifukamunwa nuko ndacumva. Igiturire ni kurya abantu baguhohotera mu kazi uba uriko urakora. Nka jewe ndandaza amavoka ukazabona umuntu arampagaritse ngo zana ibihumbi 10 kandi mba narangweho ikintu c'ibihumbi 10. Barakwiye kurwanya ivyo bintu. Igiturire ni ingorane reka mpamvu ari ingorane nk'iyo tuyasohoye ca bitugora nka twe duha dupanze inzu ntahura nyene kari ku mpunzi nta kintu. Kuri jewe numva igiturire yuko ari amafaranga aba yatanzwe gatangwa ariko mu nzira atariyo. Nk'akarorero ari nka service kanaka yari gutangwa gratuitement iyo service ari ugasanga wari kuyitanga nk'akarorero ariko araka amafaranga twama tuvyumva ngo nk'akarorero ngo kugira ngo uronke iki kintu kanaka ngo mutegezwa kuzana y'ifanta ari nk'amafaranga yari kuja mu kigega ca leta ugasanga aciye aja mu mufuko w'umuntu donc ugasanga agiye kugirira intérêt umuntu ugatwe kiwe yari kugirira inyungu igihugu muri rusange. Baratubwira kandi ingaruka zibonekeza ku bantu no ku gihugu. Yaba uwugitanga canke n'ubucaka bakora ikosa kubera bituma ubwa mbere akazi kadakorwa uko hategerezwa gukorwa. Ugasanga nimba naka bamusize mu kibanza kugira ngo atunganirize abenegihugu, ugasanga hariko hatunganirizwa uwatanze igiturire arico gifukamunwa. Ingaruka mbi z'igiturire zishikira umuryango nka twebwe dukora ibintu by'amahera make ku miryango nk'amahera tuyungutse bagaca dusaba igiturire umuryango tuba dufise n'ubugifunguye uwo munsi. Igiturire kugira dusabe ko leta yo kigwanya yorabo abakozi ba leta bakijya bafukamye mu ndi gihugu bakaraba ico bokorera bene gihugu. Natwe bakunda kudufatana ivyo bintu temberezaho bigira babidusubiza kandi no ugiye mu gasho cyangwa amahera kugira uveyo uravye nawe no gukubitwa aho izo zose n'ingorane ziri ku giturire nyene. Bwanje ndabona kirazana ubukene mu bantu kuko yari yategekanije kuronka service kanaka ku mafaranga par exemple yari nk'amafaranga nka 500,000 hamaze kujamwo igiturire asanga yagiye gutanga amafaranga ashika nko miliyoni. Ivyo birazana ubukene mu bantu. Ikindi no ku gihugu muri rusange ko urumva yari amafaranga yari kuja mu kigega ca leta ariko agenda mu mifuko y'abantu bagaca bayikumirako oriyo yari kuja mu kigega ca leta. Urumva ko igihugu naco nyene muri rusange igihomba. Nka leta yo kwigisha abanyagihugu kwanza kabigisha giturire icarico bakabereka n'uburorero mu burorero bakunda kubona ukuntu gitangwa bagaca babereka n'ingaruka mbi zaco gutyo bakabitahura. Ikindi naco nka leta igaha inguvu abantu bariko barakigwanya. Uwo munsi mpuzamakungu watanguwe guhimbazwa icese igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka w'2003.